kurusaba ikiga mupfasoni byo kwisana ndabuduhera bomfashisha nkaja ndagurutwonda ega n'inzara izokuraho ngire amagorwa y'inzu najusakaza inzara iriko iranyica wumva amagorwa ari make ingwara yose ikoranirako none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizivye ndigera ndababwira ko ibiharage bizivye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizivye kandi ndabifise cenja muri stock wanje jewe ndafise nk'ubu itoni irenga ya mire ndafise itoni zingahe ibiyoba ndafise itoni nka 5 z'ibigori nza ndasya ndafise ibiharage muri stock ndafise umuceri muri stock neje nkandazi ko bizimvye ngire amagorwa y'inzu najusakaza inzara iriko iranyica wumva amagorwa ari make hariko harahera imyaka ishika kuri 2 abanyagihugu baba mu micungararo y'ikirimba c'umukuru w'igihugu bari mu magorwa. Ayo magorwa sayandi bagiye bazabona urwandiko ruvuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ugo rwandiko rukaba rwabashikiriye ruciye aho bita muri cabinet civil. Ivyo akaba ari biro bidasanzwe vyo muri presidence. Abanyagihugu bafashwe n'iyo ngingo baba ku mahegitare 160 ari mu micungararo y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Iryo kete rikaba ryababuza gusubira gukorera ikintu na kimwe ngaho muri ayo matongo kandi ko n'uwinzu yose duka atoyisanura. Ndabibutse ko iryo kete ryasohotse itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2021. Murumva yuko imyaka igombe 2 vy'ukuri abo banyagihugu bamerewe nabi babayeho mu buzima bubi cyane, turetse ko bafise inzara n'ubukene kino gihe. Amazu yabo yarasimigaga, ayandi arahenagurika, amwe yarabakomeretsa no kubakomeretsa. Gushika ubu abo banyagihugu babayeho nk'ibitungwa usanga vyibera mu bibandahori canke mu bitasha. Itungwa naco nyene murazi yuko kiba ahantu hagumye, uragerageza ukacubakira neza kugira ngo inzu ntigihenukireko. Abo banyagihugu bobo ntibabayeho n'ubwo buzima bubamwe ibitungwa. Bobo bavyuka ntibuca kuko imvura iguye ishobora guhitana ayo mazu yabo akabahitana. Abo banyagihugu bagowa ikivumvu. Nimwiyumvire namwe kugogwa nk'uku uri umubanyi w'umukuru w'igihugu, uba hafi yahakorera agucako agiye ku kazi, ukamara hafi imyaka 2 ubayeho muri ubuzima warakubititse, ubukene, inzara, imvura iguye ukarara hanze. None bagabo, aha dukuye n'ibintu vy'uburyarya n'ukuri. Aha wogenda ukabwira aba bene gihugu uti leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi irabakunda, irabitayeho. Mwe ntimuzi ingene bitayeho, mwebwe ntimubona ingene bitayeho kabisa. Aho iryo jambo ntiwo burivuganye uburyarya. Abantu mukoresha iryo jambo mu buryarya muzi neza mu mitima yanyu ko muriko muravuga leta mvyeyi, leta nkozi, kandi ivyo muriko muravuga muzi yuko atari vyo. Murabe neza ntimuzohave musanga muriko murikwegera umuvumo. Erega umuntu yova yimvira ko ariko ararota. Wo kwiyumvira ko ari abantu babayeho mu buzima nk'ubu iruhande y'ikirimba c'umukuru w'igihugu. Harakantu ababakure yacu. Mumbabarire kubona mvuze nabi nk'uko. Reka basi turaba abana ba leta nkozi, ba leta mvyeyi, ba leta nsenzi. Imvura iragwa numva hakorotse ikinonko budamye hafi ibyo inzira mbitana inzi w'umwana nawe nyene agowayo ngowe imvuye gitagihenukiraho kiza kuriya
gitagikije kuku yatahita n'isuka kino ntaconkoze mu ndabiri y'inzu ikibandahori kibamwo inka canke impene canke intama kiba ari ciza ariko mu ndabiri y'inzu y'umwene gihugu reka nkure ku binonko ngerure gitume gisigara uko nyine tudusakazwa twahetse naho nyene natabawe n'abanyeshengero muko bampa ku gahema suyo abura na 10 aturagwara arenda gupfa yagira ngo ndonderera akazakaza kakari umwana wawe bicabe gukoda amagogwa ndi murayo nambaye nimuyamfashemo nimurabe abantu babayeho nk'uko vy'ukuri abatware dufise barafise impuhwe barafise umutima w'ikigongwe gufata abantu bantaho nikora abantu ataco birengeje ngo hagarika ivyo mwahora mukora vyose mwahora murima muhagarike mwahora mwubaka muhagarike nukuvuga ngo inzu naho yatumugaga ntimushireko n'itafari none icoca gikurikira kuri abo bantu n'igiki nugupfa nabi nugusonza nubukene mu yandi majambo ubafatiye ibihano mutwabo aho hantu hafitiye umugambi abanyagihugu hako bamererwa uko wavuma babwira uti okay inkonda batware aha ndabafashirizeho mube murarindira yuko ndabaha umuzibukiro ariko kubafatira ingingo uko nyene ntihagire ico bafashisha uri leta jewe mbona yuko ako arakarenganyo katagira ingene kangana ega n'indari zokuraho ngire amagogwa y'inzu nazisakaza inzara iriko iranyica wumva amagogwa ari make mwiyumvire nk'abandi bantu bo mu bindi bihugu nk'abantu bo mu bihugu vya Burayi basi vya Australia canke n'ahandi bariko bararaba ingene umurundi akubititse ingene umurundi abayeho biyumvira bati mbega abo bantu barabaho ku isi uburongozi butarimwo impuhwe buwari uburongozi bw'igikenye buwari uburongozi bw'abantu basisiye kuko uburongozi buhagaze ku rukundo buhagaze ku mpuhwe abarongozi beza iyo abo batwara bariko baragira ibibazo abo barongozi babumvira impuhwe abo barongozi babumvira ikigongwe bakabaserukako bakabahumuriza bakerekana ko bahagararanye nabo bakababwira yuko mu ntambwe zose bazotera bazoba bari kumwe nabo ko ataco bazoba ko batazomererwa nabi voilà ryo ni jambo ryihumure mugabo twebwe ni gihushane ngo ndabereke mu nzu niho mwovyemera mukamfasha namwe mugashika iryo mwoshikiriza none wewe ntubona ko umwanya n'umwanya ushobora kukugirira nabi n'ukuri oya mutagiye imbere mu nzu sinovyemera niyo byifashe gutaha mu nzu sinobereka hesi ngo muhere ngaha ihene ngaha murabe aho ndari ngo rabe aha naho umuryango urara mu ndabire aha hantu umuryango urara umugabo n'umugore barara ngaha reka dukoreshe ya principe d'échange rero umurongozi yategerezwa gukoresha mbega mu gihe ibi bintu biriko birashikira wewe wovyifatamwo gute wovyakira gute aha rero niho uburongozi buhagaze udashobora kwishira mu kibanza cabutwara ngo wiyumvire umubabaro baba bafise ntushobora no kumenya ingene bababaye ego nukuri na murabe ingene bimeze ndabereka n'ikindi cyumba haruguru murabe vyose Medi sa uti aha niho murara aha niho turara n'umuryango iyi mvura iguye bigenda gute iyi imvura iguye nca mvyuka ngahagarara nkabura amahoro nkabura n'ico nofata n'ico noreka aho rero mwe nuko ndiko ndababwira ibintu mbego ntimuvyemera ni nyuma ya presidence mwiyumvira ikintu kimwe iyi presidence nyene n'abanyagihugu bayubatse abanyagihugu nibo batanze ikori
intebe, imeza, ikintu cose caguzwe n'abenegihugu. Abakorera muri ibi biro abenegihugu nibo babahemba. Ibi bimodokari vyiza mubona biri ngaha wampaye inka nabo benegihugu babigura, ariko bigaca bihindukira abo benegihugu nyene baguze ibi bintu, bubatse ibi bintu, bagaca bashigwa muri ubu buzima. Ahaga yemwe nta nisomo na ritoya mukuye ngahantu. None mugomba nduhe mvuge gute? Nduhe sarare? Mwatahuye ntimwatahuye? Bazi mutatahuye mumbwire nsubiremwo. None wumva jewe no bambayeho gute? Je nagiye nditura ni ku mukuru w'umutumba arabizi. Hanyuma arambwira ati reka kwigora mwege muri kuhava nta kuntu wosanura hagarika naciye mpagarika. Inzu y'umuhungu wanje yarabomotse iyo narahagaritse ariko iyitunye gitaniramo nayo irambabaje kuko nta kuntu no bivuga ramona ivyumba bine ariko numva yuko atamahoro mfise. None uwo muryango ni wahona jego joho ndakuze none uwo muryango nawe bizoca bigenda gute? Aba benegihugu murumva yuko bari mu ruhagarara rukomeye, barinze bashikaho bavuga bati nukuri nta mahoro tugira. Jewe mumfashe murabe ico bakibereye nukuri. Je saba ko bomfasha nimba sanura ariko nta n'uburyo mbona fise nimba sanura barabe ingene vyo babibereye nari. Ubuzima bumeze nk'uko bariko barabumaramwo imyaka ingahe? Imyaka 2. Ikete rirasohotse ku munsi wa mbere, ukwezi kumwe kuraheze, amezi 5, umwaka n'amezi, ubu igomba ibi imyaka 2 babayeho muri ubu buzima. Ahanye igihe c'imvura nyinshi inzu yaranguye kandi yari yahengamye ikirampitana bijya twari tumaze igihe mu bitaro. Urumva yabaguye ko muri mu nzu? Twari mu nzu indani. Burya mu nyuma rero ngiye kuraba ahantu mu cyumba c'abana baryamamo nsanga harimo abana bakomeretse, harimo bari kwa muganga, abarigiye kwa muganga mugabo baravuwe barakira. None ubu bahehega Yudita? Bumba mu nzu tugaye ikinyumba nyene kitugaye nico nasavyemo indaro. No unyobona ico usaba mu vy'ukuri n'igikiwe? Ico nosaba ngaha kubera je murazi ntahariya mwarigeze kumbona mu nama yari hariya, murazi ngene nasamvye ndasambagirika ku buryo kijya gihe nabona yuko inzu igomba kungwa. Ico gihe inzu kandi ntiyari bwagwe gihe wavuga? Kijya gihe navuga ntiyari bwagwe. Burya aho nshikiye ngaha nagize ingorane zinini cyane. Murumva umunyagihugu yaritabarije arasubira aritabariza tebagabo jewe inzu irashobora no kumpenukirako. Ivyo ntuwabaza wampaye inka yanzu ngiyo iruhuka imuguyeko. None abantu b'Imana ibi bintu twohava tuvyita gute? Nihagira umuntu abitorera izina je vyananiye. Burya rero ico nosaba yuko mwari kudushikira nyene mukatubona ingene tumerewe, murabona ingene tumerewe kugira ngo murabibona. Ico nosaba urumva leta yaramaze kudufata ntaco turi bukorere ngaha, twarabuze ico dufata. Ubu umwene gihugu yarumiwe, yarabuze ico afata n'ico areka. Ca wiyumvire ivyo bigushikiye mwitongo giwawe. Nukuri akana karenganyo katagira ingene kitwa. Mwiyumvire ibi bigushikiye kwitongo giwawe bakakugira nkuko. Ukabaho nkuko bati kizire ntusubire gukubita insuka hasi, n'inzu ubamwo niyo yati migaga ntuzoyisanure. Urabaho uko nyene gushika tukubwiye kuvaho. Jene twasaba byose bavumira giye. Suwa. Wewe ngo aho ruba ngaha. Cyagenze gute? Rumva inzu mu bisanzwe bwa mbere tukiyinjira. Kabone umengira akomeye buke mugahijya mburi gwiriye nyene kagwa ikirigwiragwa. Mwijoro twabona yishika igumita ibisima hasi. Bashi burya twasohotse saa 8 z'ijoro ca turara hasi. Gusa yuko budutunganiriza. Baje gututunganiriza. Mu majambo make kumbure ntimwari mwabitegeye neza. Aha hantu kuri izi hegitare 160 bagize bati ikirimba c'umukuru w'igihugu gitegerezwa gukikizwa
n'amazu ya kijambere, amazu y'abantu bifise. Bati mugabo abanyagihugu reka tubaho umuzibukiro ntiboba iruhande y'ikirimba ca perezida mu mihana imeze uko. Mugabo aho hantu bobo mu biharuro vyabo bahaharura mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo banye n'amatongo baca babwirwa ko bazohabwa umuzibukiro atari uw'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura. No kuvuga bohabwa umuzibukiro nk'amatongo asanzwe atari ayo mu gisagara ca Bujumbura. Murumva bohabwa intica ntikize. Kira noneho niyo ntica ntikize bababwiye ko bazobaha barananye kuyibaha. Niyo yaya magorwa mubona bariko barabona. Urabona ko haciye imyaka ingahe bavuga ngo bazoduha amafaranga tukagenda gusinya ku mafishe ariko amafaranga ntibigeze tubona na kimwe. Cyo dusaba rero batureke basi dupfume dusanura imigengeri nke kuguma ihura n'ingorane. Malaria ya misi yose kubera kuguma tuhunga intekera. Uko imvura iguye n'uguhunga kugira ngo ayo mazu ntabasitukireko. Nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi duheruka kumwandikira tumubwira ingene twarenganijwe muri aka karere turimwo ka hectare 160. Rero twebwe twaje tubona hariho itegeko bwirizwa rishiriki kibanza turimwo mu gisagara ca Bujumbura. Mugabo turiko turaharurirwa baduharuriye nk'abantu ba inyuma y'igisagara. Murumvaga yemwe baharuriwe nk'abantu bataba mu gisagara ca Bujumbura, abantu baba kure hariya inyuma y'igisagara. Bica byumvikana ko amafaranga bari kuduharurira ko atari yo bakoresheje. Ushobora gusanga mbere nayo mahera yarakwiye mugabo kumbure ugasanga yarakatishijwe ahandi hantu kuko nivyo bimenyerewe. Ibi ntavyo mfitiye ivyemezo ariko nivyo dusanzwe tubona. Rero iki gihe c'imvura hoho kabaya kamaramaza ibihe turimwo birateye ubwoba gushika naho umukuru w'umutumba amaze kubona amazi atanguye gusidagurika yarayafotoye arabirungikira nyine cyubahiro umukuru w'igihugu. None numvise ko uno munsi yarungitse umuntu kuraba ko ivyo umukuru w'umutumba yavuze ari byo. Byanezereye cyane abone ko amarira turiko turarira ataragasema aramarira y'ukuri atabubeshi burimwo, abone ko ivyo turiko turavuga nawe nyene vyo mutera gahinda kuko birateye ubwoba ubonye ubuzima turimwo ubu. Kandi ni n'ubwa mbere bishika umwanya unganuku abene gihugu baharuriwe hanyuma ntibaronka umuzibukiro. Hafi imyaka ibiri iburamwo amezi 4 ababene gihugu babayeho muri ubu buzima. Abana b'abategetsi basekeza umukate ubuki bureba barya ico bagomvye, bambara ico bagomvye, bagendera mu miduga bagomvye. Ivyo biriko biva kwande? Biriko biva kwa babene gihugu nyene. Barara ubusa, barara ruhunda, barara muri ya mazi y'imvura. Bamwe bariko barahenukirwako n'amazu. Naho umuzibukiro bari waduteguriye ari intica ntikize utajanye n'ikibanza dusanzwe dutuyemo. Bovamwe ingingi humuriza kubera iki? Kuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu arigeze kutwandikira tubwira ati aho hantu ntibabomore nibahatunganye neza hanyuma babereke amazu mwohubaka aberanye n'iki kirimba c'umukuru w'igihugu. Mugabo icatubabaje iyo ngingo yiwe baranse kuyubahiriza. Ubu rero niyo yaronka inyishu yaba y'uyu muntu yatumye akamubwira uko tubaye ingene hameze, nibaza ko azoca ashira mu ngiro iyo ngingo nibi byo kwidogera umuzibukiro bikavamwo bakahatunganya bakatwubakira bakatwereka amazu twohubaka ameze neza yegereye iki kirimba, hanyuma natwe tuzoca tumenya ingene twifata kuko ntiturabana bato. Ataho hantu ntibabomore nibahatunganye neza. Ati mugabo ayo majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu ntiyigeze ashirwa mu ngiro.
mu kurangiza ngoma ndababaze kano kabazo kubera iki ingingo umukuru w'igihugu afashe zama zifatwa minenegwe mwibaza ko biva kuki umukuru w'igihugu aheruka gufata ingingo y'ivy'amasoko mwarabonye ngene vyagenze umukuru w'igihugu yafashe ingingo atabategetsi bose berekane ubutunzi bafise mwarabonye ngene vyagenze umukuru w'igihugu ati mu mayinga 3 abivye amahera y'urugomero rwa Mpanda bazoba bagaragaye bazoba berekanye murazi ingene vyarangiye ikibazo rero nico nyene kubera iki ingingo umukuru w'igihugu afashe zitagira inguvu canke ngo zishigwe mu ngiro ico ndibaza ko muzogitangira inyishu ariko ndasavye nshimitse ababijejwe cane umukuru w'igihugu ngo akwitiza agatima mpembero agira impuhwe agira imbabazi abone ingene aba bantu babayeho hanyuma batunganirizwe bahabwa umuzibukiro nk'uko bawemerewe ahubwo ntibaronswe iyo ntica ntikize nk'uko bariko baravyidoga baronswe umuzibukiro ukwiranye n'uko amatongo yabo angana amatongo yabo bayaha agaciro nk'amatongo yo mu gisagara ca Bujumbura bareke guhabwa umuzibukiro w'intica ntikize kugira ngo abandi bashobora kuharonka baze baharonke nabo hari ico baharonseko bidashoboka bababwire bati eheraba twipfuza kubaka amazu ameze ukunukunuku afise pra imeze ukunukunuku umwene gihugu atabishobora adashobora kubaka nk'uko nahadandaze uko agomba kubashoboye kuhubaka ubwo buzoba bubaye ubutungane kandi turasabye dushimitse ko amajambo avugwa n'umukuru w'igihugu wenyene ubwiwe yohabwa agaciro agashigwa mu ngiro kuko iyo umukuru w'igihugu avuze ijambo avuze rica rihinduka itegeko guhera iyo saha arivuze tagenze uko naho abantu bazote bamenyere ko amajambo avugwa n'umukuru w'igihugu atakamara afise Imana yo mwijuru nibahezagire reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze umuntu tarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze ntimwibagire kugira subscribe gem na partage aha kwishure ry'abarundi bose ku rubuga rwa YouTube kandi ntimwibagire na ryasango y'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri igihe cy'isaha 1 z'ijoro ko ariho tuzokwerekana ingene abarundi twoshobora kugaruza umunezero satani yatunyaze